ruryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda ugisi ntisakaye nawe byahinduka ukanyagirwa nawakoreye kwisi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera ugisi ihembazero nta muhinga n'umwe wo kuyibako umuhinga n'ukorera imana akareka guhamira ibyiza. Yasubiye kandi kubahereza ikaze no kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu rukurikirane rw'ibiganiro nkunda kubashikiriza bihagarara cyane ku bijanye n'ibikorwa by'abaririmbyi mu ngabirano Imana yabahaye mu kuririmba kwabo cyane cyane mu ntumbero yo guteza imbere ivuga butumwa nkuko mwabyumvise hejuru muri indicative. Kuri no munsi dasanzwe muri studio nagiriwe ibakwe ryo kuba ndi kumwe n'abashitsi baje umwe wese ashobore kutwibwira akazina atubwire naho yajava kugira ngo no dushobore kumumenya. Kuri mikro ko mumaze kubyumva ni Adolphe Bazumutima idondora namwe. Jewe ni Jay Silas Irankunda nkaba naje mva mu mirango nihomba nkaba ndi muri binzari bije gatatu muri Heplic Family Senior. Ego nanje banyita Richard nawe n'Imana nkaba ndi wo muri Heplic Family Senior nkaba mfatijwe rya kabiri nanje nkaba naje mva ngaho nyene mu mirango. Nanje banyita Happy yo gushima nkaba ndi muri Heplic Family Senior nkaba ndi mu cyuki ya mbere. Nitwa Ntakirutimana Eric batazira Eric Pro nkaba ndi umwe wo muri Heplic Family Senior nungane gatoyi uyu kwijuryo rya kabiri aririmba ijuryo rya kabiri iyo turi live iyo tugiye muri studio uyu madame ni wacaririmba soprano na aruto uyu agacasura agacaza gusubira kurimba ijya mbere y'igihungu uyu agaca arimba tenoro cyangwa nimba bass ibintu ndumva mwarabiteguye neza umugwi n'umugwi special Yesu abahezagire cyane amen. Ego none ga Eric nkukomeje kubitubwira iki kintu ngo Heplic Family washaka kutubwira insiguro rino jambo kugira ngo abari ko baratwumviriza bashobore kuba botahure. Heplic Family ni cyumviro cyo kuza kugira kuko nari yumviri je ndafise ingabirano madame arafise ingabirano mugabo ndavuga ati none turi babiri ubutumwa bwacu buzoshika kure gute reka tuje hamwe n'abandi duca dugira family n'abandi umva twari Heplic jewe Eric madame Heplic hama duca tugira family abo baca family tuvuga ati twese hamwe re ensemble senior rero urumva turi Heplic Family Senior umugwa twese. Urakoze cyane Yesu abahezagire. Amina. Yumva ni umugwi ubakiye ku muryango utari koreye ngute ku muriro mani cyo ngusabye. Urakoze mwe mubana mudukurikirana uyu mugwi mudasanzwe basanzwe bamaze kumenyekana cyane ku indirimbo bise ngo ije dukorera sinyabarega Imana izofe reka sima vendirimba nabi indirimbo yabo ariko indirimbo yamaze kumenyekana cyane nimba ntihenze ijwi ryo bari ari rya Happy ni wowe wayiteye none mbere ko dusenga woshobora kutugira akapera gatonya kugira ngo muze kuri ibintu bigende neza abantu bari gutangura ariko atrayirimba gatoye ntara muciye mucavuga muri Heplic Family dufise ingabirano zitandukanye uko kuna dufise ingabirano zitandukanye twese dukorera hamwe kandi mu bumwe iyo dufise indirimbo hari igihe indirimbo iza twavuga toya iyi ndirimbo ubona tuyibere kurimba twese bivaye na message yayo batoya iyi ndirimbo reka kugira zitworohere reka iririmbo umuntu umwe tugatora nk'umuntu umwe ati we yiririmbe nk'akarorero nk'iyo rero mu bijanye na Heplic Family nk'iyo yaririmbye Happy wenyene madame wenyene kubera ko twabonye ko iyo message ari we yoyitanga wenyene rero urumva iyo ndirimbo mugabo ica yitwa ya Heplic Family kuko twese tuba turi bamwe tuba turi hamwe mugabo nahe bayirimbye wenyene tuba twumva ko ari ya twese ego mwenya ni gwanyu kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza
abandi batubitse umukanda mu nda ugisi nisakaye nawe byahinduka ukanyagirwa nawe ukoreye kwisi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera umuhinga n'ukorera Imana akareka guhahamira iby'isi akuzura urukundo Yesu adusaba agakunda abasanda canguye gerageza ubwira urukundo udafise urukundo ntazobona Imana ijoro dukorera sinyabarega ngo Imana izopfe guhindira yuwariwe utarikoreye ngo utege umuriro tubeshe Imana ngo turasenga ijoro dukorera sinyabarega utarikoreye ngo utege umuriro. Amina. Dufashe mu isengesho. Yego dushime. Amen. Data twese mu ijuru uvuga bikaba uteka bigakomera izina ryawe ndiho ntabwo cyubahiro. Amina. Reka tugushimire kuko wabanye natwe kuba tukibyuka ukabudushoje gushika muri aka kanya atakintu na kimwe twigeze dutanga ariko ni kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi ntabwo cyubahiro. Data ndakwinze rero ubwo turi ngaha umugwi wa Hepic Family ndetse n'uyu mu journaliste uzubane natwe n'abariko baratwumviriza bose nabo ubane nabo kandi ikiganiro tugiye gukora aya majambo tugiye kuvuga azotubera impamba n'urwego bizotuma tubona ubwami bwawe ni mu izina ry'Uwacu Yesu Kristo tubisavye amen. Murakoze cyane inshuti bagenzi abanywanye bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri na cyane abanywanye bakino kiganiro umwanya w'umuririmbyi nsubiye kandi kubahereza ikaze bundi bushasha nezerezwa no kubana namwe mu kiganiro kidasanzwe cuno munsi noneho nkundira nashobore kubaza uyu Eric ikorare Happy Eric Family yatanguye ryari mwashaka kutubwira mu camake Happy Family Senior yatanguye itariki 11 z'ukumunani 2019 ko nuvumenga ko hari maze umwanya muto cyane kandi jemaze kubona ibikorwa byanyu byinshi biba binca mu maboko aha kuri radio dufise indirimbo nyinshi zanyu kumenga mu buri bafise mu buryo budasanzwe bimeze oya nta kamateri dufise kuba baninda kwatsa kugira ngo akadusukume oya ahubwo dusukumwa n'ubuntu bw'Imana bo rero ikintu cyambere twihaye muri Happy Family twihaye tuvuga ati ko dufise ingabirano tuzishire hamwe hama dukorana umwete twahamagawe kugurukana ubutumwa iyo niyo ntego yacu turiyumvira twebwe bujya n'ikindi gikorwa cyo kuja gufasha abandi bantu baba batishoboye ni naho hanavuye n'icumbiro cyo gukira wimbo wamaka kugira twe dukorana turi benshi tukaja kuririmba indirimbo ruguru hama tukaja tuvuga dufashije abantu bari mu bitaro canke impfuvyo n'abapfakazi tuba twarabonye hano kanaka iyo tuba twaragiye rumva ibyo bitwe dufise intego yo kugira dukwiza ubutumwa zaruguru zahandi hari gusanga bamwe usanga abakeneye ubutumwa n'akandi kantu rero ni ibyo uyu nimba Imana itamuhengana yo kurima niyaza kurima azobita kuko siyo ngabirano yiwe urakoze cyane Yesu nipoke yote kwa Yesu yote kwa Yesu upendo wako ushinda Yesu fasha imbarutso yo kugira ngo uyu mugwi ubeho yobari yihe kugira ngo twimbere gutangura uyu mwene data wacu afise urubanza rwa mariage imbarutso no bwa ko yavuye kuri mariage tubona yuko rero bitoherera ngaho ahubwo twobandanya naho twaciye tubandanya kugeza n'aya masaha kandi tuzoguma tubandanya nanjye nahereye kuririmba kuwo munsi nyene wa mariage nibaza ko hariho twatangure yego ndabunganiye gato isubiye mu mabarire umupasiteri adushingiye pasiteri Elize yaciye avuga ati ndavye ko muririmba ko mariage ari nka konseri
rero muri Epic Family twatangwe kura ko hari abantu bace bagenda dutenegera bavuga ati kuba mwarimbye neza muri mariage kuma kamufise groupe nk'iyo niyoherera ngaha bandanya mu kwiza ubutumwa bwo mushikane kure niko rero twavuze ati ego reka rero twiga ukuntu naka twabandanya mu butumwa tubugeze kure cyane ego mu kutumirira amaterero sinzi kuma mufise akaririmbo mumva kabanezera sinzi akaririmbo mwigeze kuririmba kajanye n'ibintu by'inyoni y'amaneje ibintu nk'ibyo vuze ko mucambo vyumva mwebwe iyo ndirimbo muyiririmbe igitero n'icitabizo kugira ngo tuzize kubandanya tumira amate kandi tunaginezerwa Imana ibahezegere mu izina rya Yesu mbo tutarayiririmba turakunda kubanza gusigura abantu igitumye iyo ndirimbo yaraje iyo ndirimbo inyoni twaratangwe turiyumvira mu bihugu byo hanze mu Burayi iyo amaneje ateye turiyumvira none udukoko duca tuhungira hehe duca tujahe tumaze kucyumvira ko turiyumvira kubera ko ibintu biruzura n'umudugo gasanga byawupfutse none nimba ari inyoni nimba ari udukoko duca tuja hehe tugiye kubiraba duca dusanga inyoni ziraharura igihe zikamenya ko amaneje agiraze zikasha zihungira no muri Afrika mbo zimaze guhungira no muri Afrika hama zikongera zigaharura igihe zikamenya ati ya mu Burayi wacu hamwe wacu ubu harageze ko yamaneje ahera twisubirira zikasha zisubirayo tuca turiyumvira none izi nyoni ko zifise ubwenge bwinshi cyane ko guharura igihe ho kigeze tutumbatire n'inyoni iyitomenya guharura yopfira mu Burayi tuca turabana natwe abantu tuko duharura igihe gute kubijanye nuko yese agiye kugaruka ko hari abagiye guhonera mu ino sigo n'abacaraza yungana muri andimbo nyina complete avuga ati ijuru sinya barega abantu b'Imana nimuze duharure harimo yari yavuze ngo twigishe guharura mu gacaza yitete rero mwase guharura ijuru sinya barega ngo Imana izopfe guhindura yo wari we wese mbega inyoni zisa mu bihugu bya kure ibyo bihugu mbabwira n'ibyo mu Burayi inyoni zaho z'amasizi guharura ibihe zikamenya ibihe by'ubushuhe zikanamenya n'ibihe byo gukanya muri byo bihe kuko ziba zizi ko zopfira yo zigahungira muri Afrika zigaharura ibihe bigeze ko hongeye gushuha zigasubirayo mbega inyoni zizi guharura Mana twigishe natwe abantu tumenye guharura igihe aho kigeze twigishe guharura ibihe aho bigeze kugira umukwe niyaseruka azosange twambaye impuzu z'ubukwe twiyigishirize data twebwe abana b'abantu turananirwa tugasanga turi guharura nabi turibuka umugani waduciriye w'ingumi 10 zitanu muri zo zananiwe guharura ibihe maze umukwe araseruka zititeguye muri ako kanya umugwaja nabiteguye maze izo zindi zirasigara kuko zitamenye guharura ibihaho bigeze twigishe guharura Amen. Bakunzi b'ikiganiro umwanya w'umuririmbyi musanze mukurikirana kuri kariya kiza ku isoko y'ukuri nongeye kandi ndabamenyesha ko ikiganiro kikibandanya aho muri studio natewe iteka uko yababwiye hejuru n'abashitsi badasanzwe abo nabo nkuko mwavyumvise akabari umugwi umaze igihe gitonya ukoze kandi nkuko babitubwiye mwumvise ko watanguranye na mariage hari mu mariage menshi muhora mubona aba ariko si yose atangurana na kohari ariko akabijya mwino mariage yatanguranye na kohari mwumva ko ari ibintu bidasanzwe sinzi rero ko kwa dukurikira mu shura kubabwira mbega izi ndirimbo muri kumaririmba muzikurahe kubera ko harimo ubundi muntu muri twebwe
asanzwe afise iyo ingabirano acu tumigatumviriza rero turonderera injana ubona byokwirana nihe ko twe tukuzi ibintu bifise mu burambe byo kujanisha ibintu injana n'amajambo akaca agenda aca haruko nabikora araza kubisobanura neza haruko nabikora acarira twiga aca tutubwira ati rero nahejeje ni muze uyo mujanye ntiyoshobora kuca yivuga bone jewe ntakuri tumana Eric Pro asanzwe akorera muri Epo Studio asanzwe ari umunyanyuzi uko mwabyumvise akaba ari umwe muri Epic Family rero ako kajambo vuze ngo bari bazituronderera canke iki rero nitwe tuzikomporeza uko tuzikompoza nkuko bayivuze mwese arazana iciyumviro nkuko tubonye nk'ibiterwa byumye byakubiswe n'izuba twakoresha kwa kwindirimbo twe indimbo rero tuyikora ku kintu tuba tubonye kugira cigisha abantu kuko ntidushaka kwama imisozi turimba za ndirimbo zimwe kumva n'abandi bantu bama bazirindi dushaka kumva twuzana ibintu bishasha mu butumwa kugira abantu bashobora kubaboza kubwumviriza ngo nibishasha bagaca bafatirwamo rero gukora ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ko ndazikompoza rero ndagenda muri studio guhiga melody nkuko babivuze nkakora akaziki gato kaka melody numva ko iyo ndimbo numva ko yoryohigiye mwiyo njano hama nkaca ndirimba y'amajambo bakayampa nkaca ndirimba hama rero maze kugwiruko bagaca baza rero aca nkura amajyatu ryanje bagaca bagenda kumwe nagira umva niko twe dukompoza ntajwi nifitiye je ndirimba bazi nuko mubizi ariko numvise bifise ntacuri baye iryo jwi rameze neza isakureza gire yego urakoze cyane yego none gira ko kandi mutubwire mbega intumbero mwari mufise kugira ngo iyi kohare ibeho mbajije kubera ko numvise ko ari Happy Eric ni wo gumuza sinzi rero ushaka kutubwira mwari mufise intumbero yihe kugira ngo uyu mugabo mushobora kwa mushiraho intumbero ya mbere niyo kugira duhimirize bagenzi bacu baririmbyi dukore tuzi ico turiko turakora twitahura ico turiko turakora uko kwitahura tuve muri bya bintu nko mvise twe dukorera hamwe je nimba ari je ngenda kugira melody yabo uyu ntazashavure ngo je kuri kibatama none nanje ngire melody akaroga usanga amakoro hari kesho rakunda nko kuririmba imbere ugasanga umwe aravuga ati je ko batama microphone ugasanga muri kora urumva iko bararirimba mugabo ntibaraba bamwe neza na neza bumve ko uyu aririmbye numve nezego numve ko nanje ndirimbye twere muri Epic Family twatangwe kuza gukura ico kintu kiri mu makorale twumve ko turi bamwe kwimana dusaba ku kintu cyambere kuba bamwe le Epic Family twaje kugira duhimiriza amakorale tunayigishe tuyereke ko bakwiye ikintu cyambere gukorera hamwe kuko batagiye hamwe namwe mwera ntiboro nkaho twace tubona intumwa kugira zironke impwemu yera babaje hamwe barahuza imana ibona ko bamwe mu yera duca tubona ko natwe migiye tuko dukora cyanyuma tudakoreye hamwe ngo tuje hamwe ini ubumwe nk'imwera nayo tuzigera turonka nkuko twayibonye mu ntumwa urakoze cyane gusa ko nagereka ubwo bamaze kubivuga twese turabaririmbyi twakoreye mu makorale cyo no hanura nko ku baririmbyi ibintu byo kugira jaruzi ngo ntibamaye microphone ngo baguma banaka nk'abantu tuko turakorera nk'abaririmbyi je ntitwo bikorera kuririmba umuntu akaririmba adica wari kwarakorera no wari kwarakurikira mumaze gukora ibikorwa bingana gute muri kino kiringo mumbwiye muriho nibihe bikorwa mumaze gukora kugira ngo mushobore kwa bivuga abari kurakurikira ibiganiro bashobore kwa bovyumva bo twe bikorwa tumaze gukora ntitwovuga ngo ni byinshi cyane ngo ni kirenga oya ariko sibike kuko turafise nk'indirimbo z'amaudio tumaze gukora kandi ziramaze no gusamirana henshi no ngaha muramaze no kuzumva bo turamaze gukora indirimbo z'amaudio nko yabivuze harimo indirimbo z'amavideo tumaze gukora mu bisanzwe twebwe ukuntu tubona ntabwo turakora indirimbo ya twese rusangi ariko nkuko yagiye abivuga hariho indirimbo dukora y'umuntu umwe ariko iyo ndirimbo dufate iyo amajambo akaza kumwe yabivuga tukumva amajambo tukavuga ati iyi ndirimbo ibereye umuntu umwe iyo ndirimbo rero harimo zimwe tugikora amaudio dukora n'amavideo ibyo biba biri mu bikorwa hama urumva ko dufite ibikorwa byinshi kandi uyu mwaka vraiment nukuri ibikorwa ashe numuyoro cyane muri Epic yego nungane gatoye ko kanavuze kubijanye n'ibikorwa dukora abantu harige baca bomba ati none ibyo bikorwa ko ari wavyikorera nta buryo bibatwara uburyo berabudutwara kandi bwishi mugabo nuko twuguruka turitanga nimba uno munsi mvuze ati rero ko indimbo yabonetse composition ikaboneka twadukeneye umuntu ayicuranga neza turahiga n'undi muntu ati umuntu nako afsinga birano reka zadufashe mwiki kugira iyi message yacu dushaka gutanga izisohoke neza ibukinu maza isigiye
ziyumvira kuja hamwe maze Imana izihamwe mu yera azibashisha gukora umurimo ibuka intumwa za Yesu igihe ziyumvira kuja hamwe maze Imana izihamwe mu yera azibashisha gukora umurimo natwe nimuze tugira ubumwe nk'ubw'intumwa zagize aho niho tuzoronka mpwemu yera natwe nimuze tugira ubumwe nk'ubw'intumwa zagize aho niho tuzoronka mpwemu yera mubanye gute n'abanyeshengero nk'iyo mugiye gukora nk'ahantu mbega birabasaba ibintu byo gusaba impusha canke kumenyesha aho umusanze muvuye ko bamenya ati burya naka ntahari kubera ko yagiye ahanaka canke kubera ko muri abantu bidegenza nkoresha rya jambo mugenda uko nyene oya mu bisanzwe amategeko y'ishengero ni meza kandi aratomoye iyo umuntu aja kuruhukira n'ahantu isabato imwe hariho ubwete bamuha gwemeza ko ari umukristo ashobora kuruhukira ahantu iyo sabato hama twebwe kubera ko urabona umwanya dutanguriye ntabwo turavuga ngo dutumirwe ngo tugende ahantu ngo dufate ingendo ngo ishingiro zinde kubimenyesha turacakora kuko ntabwo urumva ko turaje mu konsere ntabwo waradutumira n'ahantu mu bisanzwe ivyo bishitse naho bikaba tutekereza kwendera ku mategeko y'ishengero twosaba imusho twamenyesha ati twebwe rero iyi sabato ntabwo tuzorukira ngaha amatuka aho hantu tuba twatumiwe ibintu bimeze neza mbo nkuko nyene nabivuze nko mu gihe bishitse nyene bakatwiyumvira ko canke tukaja nko muri concert runaka kuba tugiye tuzwi nyene yuko ati uyu n'umukristo waha bamwemera ni ikintu kiboneka neza cyane natwe rero nk'umugwi wacu Epic Family Senior natwe turifuza yuko ibintu byacu twoza tubikora biri mu muco atakuvuga ngo turiko turaca ku ruhande ngo biyumvire ngo bajye abantu bariko bakora bonyene ngo ibintu byabo ngo ntibizwi oya kuko n'Imana ishaka ibintu bigira ku rutonde ifo rero yuko dukora ibintu bizwi biri no mu mategeko n'utubona ahantu avuga ati urya bimeze ukuntu umukristo murakoze cyane bakunzi b'ikiganiro umwanya w'umuririmbyi nkuko muvyumva murashaka kumwe kuri mikro na Adolphe Mbazumutima nkaba ndi kumwe n'abashitsi badasanzwe bagize umugwi Epic Family Senior abo nabo bakaba ari abantu bamaze kumenyekana ku ndirimbo nyinshi nk'indirimbo isi nisakaye kandi nkuko muvyumva bamaze igihe gito cyane bariko barakora n'abantu novuga ko bakiri mu ntango batarafata neza imizi hasi kandi murumva ko baje bafise n'iciyumviro ciza nk'ivyo nameje kubabaza cuko bifuza kuzokwama bakorana n'uburongozi bw'ishengero kugira ngo bakorere mu ishengero bibi bintu bimeze neza mu gihe abantu benshi badakunda kugendera ku burongozi bw'ishengero ariko bo murumva ko mu by'ukuri bafise iciyumviro kidasanzwe ciza cuko ibikorwa byabo bazokoma babikora kandi bagendana n'uburongozi bw'ishengero none rero nkundira yo sabe uyu Eric kugira ngo ashobora kuba yotanga nk'impanuro runaka umunyesha makuru Adolphe urakoze cyane ko mwatwiyumviriyeko urumva rero message twe twifuza ko twoyitanga kubera ko abaririmbye amakorare menshi twama twayahanuye baraza bakazana n'ingufu bakazana umurindi wo kuza muri studio ngo baje gusohora gusa ugasanga kuko nibyo kugira gusa ngo basohore muri studio gusa bigace biherera aho nyene ba presenta ukazosanga nimba bari presenta ari nka 40 ugarutse ugasanga basigaye bare petari 15 twe rero mva tubadushaka kugira twereka abaririmbyi ko ibintu bakora atari ivyo badushaka ko baza bose bumva ko ari bamwe bakaba hariho ico bita ubumwe bashize hamwe nimba muririmbyi nimba je n'umuntu sintagiye muri repetition mwumva ko nahombye kuba ntagiye muri repetition apana kumva ngo ndi muri korale gusa ngo tuzoje ngo mu rugendo rwa hariya gacaza niruka usanga gusa nibyo gusa ndimwo nibyo gusa benzana muri korale twe dushaka ko amakorale yo bose bagiye hamwe bakore bagerageze bacishe n'ubutumwa bwabo ku mbuga ngo kana bumenye hirya no hino nkuko natwe tubigira vendredi
kandi twe ndimo zacu gisoka gusubwa nye bageze ku rubuga kandi tukayipibiriya n'amaradio nkuko namwe mwatwumve ko mwamucyumvira kandi n'abandi maradio amatwumvira kakadutumira nuko baba bariko babona ibikorwa byacu n'abandi bari imvire nibabona ko bariko bakora. Ariko rero hariho n'ibindi bintu biba kuri kohare n'iyindi kohare bagenzi babo ugaca usanga nka kohare tubwatiye iragiye imbere kuririmba aho bagenzi babo bavuga ati bagenzi bacu baragiye kuririmba twumvirize ubutumwa twumva ingene amajambo y'Imana ariko araduhanura icyo dukwiye gukora. Ariko rero bagenzi babo ikintu usanga bo barimo usanga bavuga ati ngo twumva ingene baririmba ngo babitobe bari rero bihenze hakagira nk'akantu kakorogana uca wumva bo banezerewe ati arabitovye ati natwe niyo twaja kuririmba tushe tubarusha utusanga umengana ibintu by'amahigano atoshigwa hejuru. Ndamungane gatoyi ni naco gituma amakorale menshi usanga agitangura azana n'umurindi mwinshi muga mu nyuma heze iminsi ntusuye no kumva nimwe kuko tugerageje kurama mu bihugu bibanye by'u Rwanda n'ahandi za Tanzania Right Belias ambassadors nikore zagumye zikora mugatwe ngayi wacu ugatusanga amakorari kura kwa kundi tudashira hamwe tukundane gusanga ikorare bivaye n'ukuntu yubatse isambuka n'ingoga bese bareko bubakira bagira ikintu bubakiyeko kugira izigume ibandanye. Mungu wanje arakwaye ndagusavye umunkirize Yesu amubwira ati bibe mu kugomba ashitse Ikaperinaumu azumugabisha wingabishana amubwira ati umuhungu wanje arakwaye ndagusavye umunkirize Yesu amubwira ati bibe mu kugomba bakunzi b'ikiganiro umwanya w'umuririmbyi mukurikirana kuri Radio Kiza kw'isoko y'ukuri. Reka ndabakengurukiye cyane kuko mwambereye abantu beza sinzi rero ko mubashize twarose hoshobora kuboneka akajambo uvuga ateka kantu sishaka ko nova kuri mikro ntakavuze ego murakoze cyane. Akajambo kanyuma twavuga nka Public Family dusajye abantu ko ratwumviriza kino kiganiro baze bagitega amatwi mbo hama buno butumwa babushikane kure nabo mbo tuve muri vya bintu byo kumva yuko umenga igikorwa ca mugenzanje sinogi wundi muntu kubera ko bivanye n'ugwa nko satani urabona agenda azana mu bantu ugasanga utoye nk'indirimbo ya mugenza ukumva umenga ntiwayitunga no mu telefone kubera ko wumva yuko umenga ntumukunda mugabo dukwiye gukundana dushira hamwe nkuko babivuze mu butumwa dutanga ko gushira hamwe wumve ko impanuro twe tuko dutanga cyangwa ibyo tuko tuvuga twifuza ko twese twoba bamwe tugashira hamwe kugira Yesu ni yagaruka twese duze tube abatahajuru ntagire hazagira uwo muntu abo muhombe ngo asigare mwinosi dushiri hamwe rero korari kiraririmba tunezeregwe dushime ubwo tubafashe gukwiza ubwo butumwa bwabo kure ico ni two kajambo kanyuma babwira ko batwumviriza n'abazotwumviriza bose ndabashimiye cyane Imana ikomeze kubahezagira gose amina. Ni na hano ikiganiro cuno munsi giciye kirangirira aho mwari ko muragishikirizwa kuri mikro na Adolphe Mbazumutima nkaba nari fise abashitsi reka bagire ko umwe wese yivuga kazina kugira ngo noneho duce turangiza ikiganiro. Na Jay Silas niho narindi ego nanje Ishari mawe n'Imana mwari kumwe na Happy yo gushima nkaba ndimbije bwa mbere mu Eric Ntakrutimana nkaba nanje ndumwe mu barimbyi bo muri Public Family Senior. Ego urakoze cyane Eric cugirwa nako usenga isengesho ryari kugira ngo turangize kino kiganiro. Dusenga Imana. Amen. Muhame Imana data wo mwijuru gitandara kizima. Turongeye kuzimbere yawe atatu turico twandavuye imbere n'inyuma. Turakwinginze ngo banze uduharire ko twe ntaco dushoboye ntaco tuzi ngo duharire utaduharuza ugize neza. Oje kuduharira turakwinginze ubu butumwa bushike kure kugira bazobwumva buze bubigishe maze bihana bagaruke kuri Yesu uzobugize neza. Komeza kuzigama iradio yawe irafasha kugira ubutumwa bushike kure. Komeza kuhezagira abantu bose bahakorera ubafashe maze ukomeze kubaha amagara mazima maze ukomeze no kubaha ubumwe nk'ubw'intumwa zagize nkuko tuko dutanga ubutumwa tuvuga ko dukwiye kushira hamwe nimbara amakorale abantu bose nimbara amashengero tugashira hamwe kugira Imana ishobora kuba yodahamwe mu yera. Twakwingize rero nta wundi bidushoboza atari mwe mwawo yera ngo ducire inzira ngo twigishirize nkuko twumvise indirimbo ivuga ngo twigishe nkuko inyoni nziza zo mu burayi zimenya guharura igihe natwe twigishe guharura igihe kigeze kugira umukwene yasoka kubicu azasange tukwiteguye. Turasenga ishengero ryose aho riri muri rusangi mu mpane zine zisi zose maze
nabo babona ko badakwiye gufata inzira yawe ubahe gufata inzira yawe maze twese dufatane agatoki tugusangana bwo mu ijuru nkuko twumvise ko tutari hamwe tutazokubona dushire hamwe ni wagasuka ku bicu tuze tugusanga turi beshi byo twambarije bari zokumviza kino kiganiro bose n'abandi rujya no hino natwe turi kumwe ngaha twese mu izina rya Yesu amen, amen. Amen.